Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, mu bihugu bitandukanye vyo kuri umugabane wa Afurika, mwese kandi mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, abari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, mwese aho mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengera, amakuru, ibiganiro tugenda dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bikugeraho aho uzoba uherereye hose. Banywanyi bacu rero mwe mubandanya kugenda mukurikira amakuru, ibiganiro dushikiriza, amakuru yacu reka tubatangurire kuri izi ngingo nkuru zigenda ziri kugaruka ko muri aya makuru. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye biravugwa ko ari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho yaraye ashitse avuye mu gihugu ca Uganda. Yari yagiye guhura n'umukuru w'ico gihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Mu nyuma yo guhura bafise vyinshi baciye baganira, urugendo rw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye muri Uganda rwoba rwari rugamije iki, n'iki bari bagiye kuganira, icatumye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye afata urugendo akaja mu gihugu ca Uganda mu gihe atameranye neza n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ariko akaba yaciye afata urugendo akaja ngaho mu gihugu ca Uganda. Mu nyuma yo kuva muri Uganda kandi yaciye aja i Kinshasa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho yitavye ibirori vya mushuti wiwe cane Felix Antoine Tshisekedi. Uyu akaba yaratorewe kurongora canke gusubira gutwara igihugu ca Kongo Kinshasa mu gihe k'imyaka 5. Akaba rero yagiye mu mugigwa wo kurahira, umugigwa uriko uraba kuri aya mango, aho rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye ashitse ngaho muri ico gihugu ejo ku muhingamo, akaba yitavye ivyo birori. Ijambo araza kuvugiramwo muri ivyo birori canke n'icatumye aja kwitaba ivyo birori, mu gihe biboneka ko umutekano w'igihugu c'Uburundi mbere n'umubano hamwe n'ibindi bihugu nawo utifashe neza, ni irihe aza gushikiriza mu nyuma y'ijambo yashikirije ritangura umwaka. Ngo biraboneka ko hari vyinshi bariko barategura bashaka kwinjizamwo igihugu ca Uganda, igihugu citwawe na Yoweri Kaguta Museveni. Ivyo biraboneka turaza kubibashikiriza ivyo baganiriye n'imvo zatumye uyu mutama Varisito Ndayishimiye aja ngaho muri ico gihugu. Hari umugambi bariko barategura ukomakomeye cane we na Antoine Felix Tshisekedi Faci Chilombo, bariko barategura umugambi wo kugirira nabi igihugu kibanyi c'u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi buri muri ico gihugu. Indi nkuru kandi tuzana yo kubabwira ko ni inkuru y'ukungene abo bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko baragiriza umugambwe CNL, umugambwe uramutswa
Tama Agathon Rwasa, uwo mugambwe ukaba uriko uragirizwa ko woba ukorana n'abagwanyi, ukorana n'imitwe y'iterabwoba. Ni mu gihe bivugwa ko rero iyo mitwe y'iterabwoba bagiriza ko Rwasa akorana nayo, mbere na Leonce Ngendakumana bariko baragirizwa gukorana n'iyo migwi yitwaza ibigwanisho, ngo biboneka ko ari ububeshi bivanye n'uko iyo migwi bavuga ko yitwaza ibigwanisho atayo bariko barashikiriza ngo bavuge ko abantu bakoranye n'iyo migwi, iyo migwi bakoranye nayo bame bayivuze canke bayitangaze, ngo nirementanya riri aho ngaho byo kuvuga ko bakorana n'iyo migwi y'iterabwoba. Amakuru tubandanya gutohoza nuko abanywanyi b'umugambwe CNL baciye baja kwifashanya n'urunani rwaciye ruvuga ko bagomba guhinyanyura amasezerano y'Arusha, amasezerano yashikanye CNDD FDD ku butegetsi, ariko ngo bakabona ko ayo masezerano yaciye agahonyangwa n'abari bafashe ubutegetsi, ngo biraboneka ko kuva mu mwaka w'2020 ngo umugambwe CNDD FDD wakoze igishoboka cose ngo hatagira undi muntu uba umutware atavuye muri uyo mugambwe wa CNDD FDD. Ibi biraboneka ko ari akamaramaza. Hamwe n'ayandi rero nayo avugwa mu mutekano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turaje dusubire tuyaramvure inkuru imwe imwe ukwayo, ntimuze muje kure, reka tumira amate. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira rero, reka dusubire tubashikirize ivyatumye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye afata urugendo rwo kuja mu bihugu bigiye bitandukanye vyo muri Afrika, akaja mu gihugu ca Uganda, akaja mu gihugu ca Congo, avuye muri Uganda mbere no muri Gabo, mu bihugu vyo muri Sadeke ariko arabinyuramwo. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuva yafata ubutegetsi, kuva yoja ku butegetsi, ibihugu vyo mu karere, ibihugu bidukikije, ibihugu duturaniye n'u Burundi nyine vyacu bituraniye igihugu cacu c'u Burundi, hafi ya vyose umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraciye abitembereramwo, yaraciye abigiriramwo urugendo akaja muri ivyo bihugu. Ariko igihugu kibanyi c'u Rwanda nico atari yo kwijera ajamwo, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Perezida Paul Kagame we yashitse ngaha mu Burundi nyuma yaho hari hajemwo agatotsi mu mwaka w'2015, ariko ejo bundi umukuru w'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda yaritavye ibirori ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko gushikamangaya biboneka ko Ndayishimiye ari indyarya ikomakomeye cane, ari umubeshi w'umuhanga, bikaba biboneka ko ibindi bihugu vyose, yaragiye muri Tanzania, yaragiye muri Kenya, yaragiye muri Congo Kinshasa, yaragiye kandi mu gihugu ca Uganda. Mu Rwanda niho honyene atoriyoja. Kubera iki atobandanyije agira ingoga canke ubushake bwo kuja muri ico gihugu kibanyi c'u Rwanda ngo naco agisure? Ariko akaba yarabeshe ko bari bariko baraganira ku biriko biragenda bivugwa canke ivyo agenda ashikiriza, ngo yasaba ko ico gihugu kibanyi co murungikira impunzi zohungiye muri ico gihugu naco kikaba caranse. Ivyo niyo bawuvyanka, biraboneka ko Ndayishimiye atabushake afise bwo kuja muri ico gihugu, kandi ko nta bushake afise bwo kubana, bwo kugira ngo igihugu c'u Burundi kibane neza n'igihugu kibanyi c'u Rwanda.
yarafise ubwo bushake canke avyipfuza yakabaye yaragiye gusura umunywanyi, yakabaye yaragiye gusura ico gihugu kibanyi c'u Rwanda nk'uko yoma yagize ingendo mu bindi bihugu, ntago wosigura ukungene yagiye muri Kenya, akaja muri Uganda, akaja muri Tanzania, akaja muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mugabo ariko agasiga igihugu kibanyi c'u Rwanda, ko biraboneka ko rero yifatanyije n'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, uyu atawundi ni Felix Antoine Tshisekedi, biraboneka ko bafise umugambi mubisha, umugambi utari mwiza, umugambi wo kugaba ibitero, umugambi wo gukurura intambara mu bihugu vyo mu karere, biraboneka ko ngo bipfuza gufata igihugu c'u Rwanda ngo bagakurako abategetsi bari muri ico gihugu, nk'uko Antoine Felix Tshisekedi yaciye agenda abishikiriza ku maradiyo n'amateleviziyo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe rero ngo bikaboneka ko amukurikiye canke amuri inyuma, amushigikiye cane, ngo bikaboneka ko mu gihe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fashi yoramuka ashize mu bikorwa amajambo yaciye agenda ashikiriza ubwo yari mu myiyamamazo, ngo ibihugu vyo mu karere birashobora kwisanga mu ntambara, kuko ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye niwe ashigikiye Felix Tshisekedi. Yari yagiye mu gihugu ca Uganda rero gusaba ko Yoweri Kaguta Museveni aramutswa igihugu ca Uganda, nawe yobaja inyuma boshira hamwe kugira ngo bazogwanirize hamwe igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo biraboneka ko ibintu bishobora kuba bibi cane iyo ntambara iramutse iteguwe canke bagashoza intambara ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Biboneka ko mu gihugu c'u Burundi nta mutekano nawo woba uhari, burya umubanyi iyo inzira iriko irasha nawe gwawe ibishobora gufatwa ku buryo bworoshe. Bikavugwa rero n'abategetsi batandukanye. Kuri ubu ngubu rero Ndayishimiye ku makuru twaronse akiva ngaho muri Uganda gusaba ko Yoweri Kaguta Museveni nawe yoja hamwe nabo bakagwanirira hamwe bakagwanya umuhari wa M23, yaciye aja mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aja Kinshasa. Aho rero Kinshasa biravugwa ko yitavye ibirori vyo kurahira kwa mugenzi wiwe Antoine Felix Tshisekedi. Ivyo birori bikoza kugira vyinshi biri buvugirwemo, nk'uko amakuru turi kugenda dukura ngaho mu bajenero batandukanye bari mu gihugu ca Kongo bariko barabishikiriza. Amakuru yo kwizigirwa, amakuru y'ibanga, amakuru atakiri agaseseshwa rumuri, nuko Varisito Ndayishimiye nawe yahejeje gutegura ingabo ngo zizoja kugwana n'igisoda ca M23 ngaho muri Kongo, ziziyongera ku zindi ngabo zisanzwe ziherereye ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ibintu ntago biza koroha. Andi makuru ariko aravugwa rero nuko ingene umugambwe wa CNL, umugambwe utavuga kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD, biravugwa ko rero CNL yatanguye kwagirizwa ko ikorana n'abagwanyi n'abitwaza ibigwanisho. Bikavugwa ko kandi CNL bagomba abayobozi bayo bazokwisanga bahuye n'ingorane zikomakomeye cane, bahuye n'ibibazo nk'uko
nk'uko abo bategetsi babivuga. Ijambo riva mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi biravugwa ko yaciye ashikiriza amakete atandukanye yiyamiriza izo ndongozi z'uyo mugambwe CNL ngo ko zishobora kuhabonera akaga, kuhabonera ishano nk'uko amakuru ava ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu bagendana n'umukuru w'igihugu bagenda bavyemeza bavyemanga ko ngo ayo mu gihe Martin Ninteretse yasohora iryo tangazo, Rwasa ivyo arimwo arakora vyose bamwagiriza ko akorana n'abagwanyi ari ukugira basambure umugambwe wa CNL vyari vyarabananiye kuwusambura. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya azara gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Amakuru ibiganiro dutoza bize bigushikira aho uzoba uherereye.